reka ndaguha ikaze urashaka kwibaza ati uno munsi twazanye ibiki turi kumwe nabande mugabo kandi uri kurababona ico tugusaba gusana kubandanya dukurikirana kugira uze kumenya byinshi kuri aba bantu uri kurabona ni kuri Ndundi TV bandanya ugira wiyabona ukaba waramaze kubikora bwira mugenzi wawe nawe nyene ashobore kubikora ariko kandi imbere yuko dutangura ndakubwiye ati ndi kumwe n'abajene urabona yuko bameze bon ngo ni muri Gisubizo Ministry nibo baza kutubwira byinshi uno munsi nkundira mbere kwanza ibibamfu bwanje mbanze ndamwakire n'amahoro aba ariko radukurikirana ushaka kwidondora amazina yanje nitwa Sindahebura Prosper ariko kenshi bakunda kunyita Kazungu nkaba ndi umurongozi wa Gisubizo Ministry hano Bujumbura reka n'uyu kandi asubire yidondore hama turaza kumenya byinshi yakubwiye ko ari Gisubizo turaza kumenya byinshi murakoze cyane nanje amazina nitwa Rukundo Museveni ariko iryo abantu bazi cyane ni irya Kadogo Gisubizo Industry Gisubizo Ministry wibaza yatanguye ryari Gisubizo Ministry yatanguye 2005 mu gihugu cy'u Rwanda Kigali niyo yatanguye hama uno musi tuko turayibona mu Burundi yaje gute igituma yaje mu Burundi n'abantu bagiye bava novuga mu Rwanda bagiye bava muri bijya bihugu kujya usanga umuntu adashobora kuguma mu gihugu arimwo ugasanga agiye agenda mu bindi bihugu bitandukanye bashitsi no kubera novuga ngo urukundo rwinshi cyane rwo gukunda kino gikorwa bakaca bagitanguza hano mu gihugu baba bajemo ihurikiyemo bande Igisubizo irimwo abantu batandukanye irimwo abarundi irimwo abantu bose ntabo twimirira umuntu wari we wese yaje yakeneye yuko dushobora kubana turayibanamo nta kibazo na kimwe uvuze yuko iri mu Rwanda ubu ikaba ari mu Burundi hari ahandi hantu iboneka ego Gisubizo iri ku isi yose niko novuga mu bihugu hari ibihugu bitarajamwe ariko iri ku isi yose no kuvuga ngo mu Rwanda Uganda Kenya muri Etats-Unis ahantu hose hatandukanye hari abantu benshi bagiye bava ino abandi bagiye bava mu Rwanda bagiye bava muri Kenya Uganda iyo kenshi iyo bapavenye kugenda mu bindi bihugu kenshi cyane kubera ico kintu cy'umutima wo gukunda igikorwa dukorera muri Ministère Gisubizo bagiye batanguza ibikorwa hari abagiye bagiye hose yatanguriye hehe neza na neza muri ivyo bihugu byose yatanguriye i Kigali kwira hose igenda ikwira hano hose mu majambo make ngomba kuvuga ingene yatanguye 2015 kandi yatanguye i Kigali ico gihe n'abana novuga yuko canke ugwaruka rwari rwarahunze 2004 i Bukavu baza muri ambassade niho wari abanyeshuri niho biga ico gihe rero hari igikorane cyari cyarabereye kuri Restoration Church barabatumira kugira ngo bashobore kuza kuririmba bamaze kuza kuririmba aho hantu abantu benshi barabakunda bifuza cyane gushaka kumenya abo bantu baririmba baribo ico gihe kandi nta zina bari bwaronke nka kujya bashobora kuba baririmba ibintu bisanzwe ariko mugabo bakaba bafise igihe cy'ama repetition ni igikorwa bakunda cyane ico gihe abantu bifuza cyane kubamenya niho bagiye bababaza ati none ko muririmba kandi twaba tubakunda twaba tubatumira ahantu hatandukanye mu mashengero none mwebwe muri bande barabara ati twitwa Gisubizo uko niko Gisubizo yagiye itangura kuva ico gihe abantu kuko benshi cyane ntibaba i Kigali baje nko kwiga bamwe babaza Gisenyi Cangugu nico gituma benshi cyane bamaze guheza bagiye basubira aho banovuga aho baba niho benshi bagiye batanguza Gisubizo aho bagiye kubera Imana yasutse ikintu novuga cy'urukundo n'ubumwe hagati yabo bituma mu mitima yaba aho bagiye hose bifuza neza cyane yuko bakwiye gutangura Gisubizo Ministry nuko yagita none umuntu kugira ashimwe nyene kugira mwifatanye nawe mukorane murabiki
Okay, nta sinsi ikintu kinovuga ngo turabe ibintu byinshi cyane iyo umuntu kuko navuze yuko nta muntu twimira na gato y'umuntu uwo ari we wese iyajya kumva yuko yakunze yuko dushobora kubana muri ico gikorwa igikuru nuko abazi cyangwa abakunda ico gikorwa akaba akeneye kugira ngo yifatanye natwe turamwemera nta kibazo ariko umugabo hariyo novuga igihe dufata cyo kugira ngo tumenye havuye urabizi yuko burya muri kino gihe si umuntu wari wese uvuga ngo araje agapfa gushikiramo ko nyene ariko hari ivyo turaba tukamenya neza ko afise n'ahantu abarizwa kuko Gisubizo n'abantu bava mu mashengero atandukanye ishengero iryo yose ariko umugabo tubanje kumenya umuntu ahantu aba bavuye kugira ngo twihasire neza cyane yuko mu gihaje ariko abafise ishengero areregwamwo uno munsi mu gihugu cy'u Burundi aho mwatanguje nibiki mumaze gushika ko ubu mwishimira ico dushima Imana nuko ivyo tumaze gushika ko tumaze gukompoza novuga ngo indirimbo nyinshi cyane tumaze gukora ama concert novuga yuko hariho n'ibindi bikorwa novuga biri andeo novuga yuko biri mu gikorwa navyo nyene byo gushika ko abantu mu bitaro byo kugenda dutwaye ibintu bitandukanye bafasha no gukora igikorwa cyo kubabwira ubutumwa bwiza ego hari ukuntu mengo twahengamye ahantu hamwe kugira tumenye byinshi na cece rombe ko ari wa murongozi ariko ubu tugiye kuraba nk'abantu baba bashaka gukurikirana ibikorwa byakozwe ni hehe bo bikura na handi ne kuri channel ya Gisubizo kuri YouTube uragenda ukandika Gisubizo Bujumbura urahita ubona ibikorwa byacu nawe kuva ushikiye muri Gisubizo ico ushima ni giki vraiment kuva ushikiye muri Gisubizo ndashima Imana haraho Gisubizo imaze kunkura ari nayo imaze kungeza kuko naje muri Gisubizo sikunkimeza ubunyene hari byinshi imaze kuhungukira hari byinshi imaze kubamenyera vraiment ndashima Imana mu kuza kwanje muri Gisubizo uno munsi abantu mugeze ko bangana gute bamaze kumva umwamagaro wa Gisubizo ubu nyine abantu bamaze kuvyumva Gisubizo nkuko ubu nyine n'ishami ryagutse cyane nkuko twatangiye uko yatanguye nubwo tutari dohari si kwimeza ubu nyine abantu bamaze kwaguka buriya igikorwa kitacaguka urabyumva nyine nawe nyine barango ari umuntu aza ibintu bitaragenda neza byijwi mukarigorora canke muraba babandi nyene bamaze kuba ijwi nyene barikoresha neza oya twebwe urumva muri Gisubizo nyine yuje ufite umuhamagaro wo kuririmba turakwitaho nyine tukabigutoza kugeza nyine ugeze ku muhamagaro wawe nyine wahamagariwe guys none ko twagumye tuvuga ivyo kuririmba kandi murumva yuko nyene nabisiguye ni twobareka bakabanza katuririmbira amatwi kaca tubananya n'ikiganiro ego akanya ni gwawo murakoze cyane akagira turimbe zimwe mu ndirimbo zacu ziri kuri YouTube hariho n'uwashoboye kubaherekeza mugabo atashoboye kuboneka ashobora gushiraho beki gica ashobora kuririmba tukabyumva nyene tukaryoherwa nawe turamwemereye arashobora kuririmbira hajya tukamwumva ego ni Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi rutari rumukwiye ni Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi rutare rumukwi jutekere z'ubwo buntu bwatumye ubabarirwa wemerwa n'Imana yo mw'ijuru uhinduka umwana wayo n'Imana
yamutanze mu maboko y'abagome baramwica bamwica urupfu rubi rutari rumukwiye. nzere yuko naje nshaka kuza mu nyakira two kwakira cyane. mwaryohewe twumvise yuko ari ibintu byiza gushika aho mugeze ubu mufise indirimbo zingahe? ubu novuga dufise indirimbo nyinshi cyane. hari izo tumaze gusohora zimaje novuga ngo ziri visuel, hariyo n'izindi tutarashira kugira ngo tuzishire muri visuel, ariko mugo nizo nyinshi cyane par rapport izo tumaze gushira muri visuel. Izo zose uriko uradukurikirana ayo ziraba yo ziraba kuri izo tumaze gusohora kuri visuel, yo ziraba kuri YouTube kuri channel yacu nuvuga ngo Gisubizo buja. Urashobora ushobora kuzitora. Gisubizo yakira abantu bose, aho ndashaka kuvuga abahungu abakobwa bose barakira. Ego turakira abantu bose, ibara abahungu abakobwa, kandi turakira abantu bashobora kuba bava mu mashengero atandukanye, kuko Gisubizo nkuko abantu benshi cyane bazi yuko iyo hatanguye ministeri yo kuririmba baba bazi yuko baba bagiye gutangura amashengero, ariko twebwe Gisubizo ministry nta mugambi uvuga yo gutangura ishengero, ni ministeri ikora igikorwa cyo guhimbaza Imana dukoresheje kandi indirimbo z'ivugabutumwa kugira benshi bagaruke ku Mana. Aho nyene tukira aho nyene kuvyerekeye urusengero, kugira mutoro umuririmbyi mu masengero ariyo yose aboneka mu Burundi canke harabo mufata nyene ari amasengero muvuga ati abo muri zisengero nibo tuzoza turakira. Novuga yuko nicyo gituma nabanje kuyikubarira ubwa mbere ndavuga ngo turemera yuko abantu bose bava mu mashengero, ariko mugabo nyene tuba tugomba kumenya ahantu umuntu abarerewe, kuko murabizi ibintu nyene vy'ubu muri bino bihe tugezemwo, nicyo gituma dushaka kumenya neza aho umuntu yarerewe, kugira ngo turashaka no kumenya neza cyane yuko aho hantu ari ahantu hazima umuntu ashobora kubamo agakorera Imana, nuvuga ngo mu buryo bw'umwidegemvyo. Ego imigambi yanyu yakazoza? Imigambi dufise novuga dukeneye kuzosohora indirimbo nyinshi cyane, gukora ama concert menshi cyane. Novuga yuko dukeneye no kugira ngo dusohore indirimbo zacu zije ku mugaragaro, no gushika mu ma province atandukanye kugira ngo dukore ibikorwa bitandukanye by'ama concert, kugira ngo benshi bashobore kugaruka ku Mana. Umva nyene yuko mufise nyene kugushika hahandi nyene kugira ubutumwa bushikire abantu bose kwisi yose. Hama nuko bose mwaramaze kubakira, yaba ari mu baririmbyi ubutumwa bwanyu burashika kure. Uno munsi ahantu muvuga ati kweri iki gikorwa twaramaze kugikora, turabona yuko twamaze gufata abantu benshi. Ikintu ushobora gusigurira nk'umuntu ariko aradukurikirana no munsi avuga ati coge mu bihugu runaka turamaze gushima abo tumaze kuzana ku Mana bivanye n'impano yacu. Nicyo gituma ashatse kuvuga yuko ubu twebwe turi muri Gisubizo yani Bujumbura. Ikintu kimwe dushima Imana cyane ni aho tugenda ahantu hatandukanye mu mashengero iyo badutumiye, kuko kenshi dukunda kugira ama invitation menshi cyane mu mashengero baba badutumiye. Iyo kenshi tugiye kuririmba hariya ko tugiye gukorera Imana, nukuri turahura n'abantu benshi cyane bashima Imana ku gikorwa tuba twakoreye, ngo benshi bavuze ati kubw'indirimbo twahinduye ibi, twabonye kugira neza kw'Imana, bigatuma neza bo ubwabo banatumenyekanisha mu bandi bakanadutumira. Twarabonye n'abantu benshi nukuri Imana igenda ikura mu bintu bitandukanye bivanye no kukuririmba kwacu, ibyo byose tukabironka babitubariye. Ego muramaze gusohoka hanze y'igihugu mugiye kuvuga ubutumwa na cyane muri izo ndirimbo? Ego turamaze kugenda mu bihugu bitandukanye, turamaze kuja muri Kongo Uvira, turamaze kuja Bukavu, turamaze kuja no mu Rwanda,
izi za Butare turamaze gushikaho naho nyene kuko muri twebwe hari abantu turaririmba muri twebwe kandi tuba novuga ngo bari mu mugariho muri bo harimo abavuga butumwa bavuga n'ijambo ry'Imana bakongera kandi bakanaririmba. Yes, uno munsi uri umuririmbyi kandi urumva nyene ko ari impano yawe. Ikindi kintu utaza kuba umuririmbyi wibaza ko ari igiki ushoboye cyane? Narimvuze nari ku munyamakuru. Yari kuba umunyamakuru urazi ko usanzwe utanganye n'amakuru no kuyashiramo mu mudiho. Cyege ibyo nivyo byose wari kubivuga cyane kubyerekeye nk'abana bagize gute byose wari kubishoboye cyane nkuko nakuze nkunda itangazamakuru ndeba ukuntu nyine bakora cyane nirefera ku bantu bakora kuri Canal Plus ndeba ukuntu bakora n'abandi kabisa kamwe ngomba kuzokurikirana itangazamakuru ariko nubwo nyine Imana yashimye ko turivuga no muri ubu buryo nayo rero n'itangazamakuru ritoroshe kandi nta n'umwanya birata urashaka kumbaza ikibazo cyo cyose none kuvuga uje mu itangazamakuru byaje gute byabaye kwanza biraba impano ndabikunda ndabikora kuko ndabikunda kuko itangazamakuru ni ikintu umuntu ategerezwa gukora akunda bitandukanye no kuba ati hari akandi kadushaka kuronka kakagendamo kubera umushahara ahubwo itangazamakuru aho bitandukaniye ni umwuga ubanza gukunda. None n'ikindi kibazo ushaka binangiye kubaza ni izihe mbogamizi ugenda uronka intambamyi ugenda uronka nyine mu itangazamakuru? Itangazamakuru ni hamwe uba ukeneye inkuru ugasanga mwene inkuru ntashaka kuyitanga icyo kintu usanga kigoye wowe uca wiyaraje ukuntu uyironka aho rero uca bisaba ukoreshe ubumenyi bwinshi kugira ugire icyo ushikiriza abanyagihugu kuko biragoye ko umunyagihugu aguma arindiriye ko umubwira icyo we yavuze donc murumva yuko arashobora kubikora n'umwanya nturagenda. Uno munsi turi kumwe na Gisubizo mugabo kandi abantu barashaka kutumenya twababwiye byinshi ari ikintu dushaka kudutekerera kugira tumere nk'abarangitse. Ikintu novuga yuko Gisubizo ni ministeri ikorera hano novuga ngo Bujumbura ariko mugo ikorera ku isi yose nkuko nagenda bivuga ariko mu bihugu bitandukanye. Nukuri icyo nagomba kuvuga ni Gisubizo turi hano ku bwanyu kuko tuba turiko turakora igikorwa civuga butumwa kuko niyo mission dufise kugira ngo abantu benshi cyane bahindukirire Kristo kandi ibyo tubikora novuga ngo mu buryo bwose no mu gihe twiteguye no mu gihe tutiteguye igihe cyose turabikora kuko ni ibintu bitubamo kuko ni igikorwa twahawe n'umwami wacu kandi tutegereza gukora. Murakoze cyane. Hari ikintu ushaka gushikiriza yuko aradukurikirana mu kurangiza? Murakoze cyane turashimira abakunzi ba Gisubizo Ministries Imana bamugisha abantu bagenda badukurikirana abantu badukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Gisubizo turabashimiye cyane. Tuvuga ati murashobora kwiyabona no kuri channel y'abavandimwe ino televiziyo twajeho murashobora kwiyabona mukaje no kuri YouTube channel ya Gisubizo mukiyabona. Gisubizo turabakunda cyane kandi tubafitiye ibintu byiza cyane twatubategurira ibintu bishasha rero mube update ku bintu byose muri Gisubizo hari byiza twatubategura biri imbere. Murakoze cyane. Ugira ngo umuntu avuze haleluya bakavuga amen ari abantu bavyumva uko nyine biba bisiguriye. Okay, haleluya. Haleluya novuga yuko ni ikintu novuga kirimo ibintu byinshi cyane ariko mugabo ni igikorwa novuga ngo ni ikintu cyo kuvuga ni nk'Imana ihabwa icubahiro Imana ishigwe hejuru hibazwe. Rero iyo tuvuze ngo amen tuba tuvuze ngo nibibe nk'uko nyene tuba tuvyemeje ati nibibe nk'uko nyene Imana ikwiye guhabwa icubahiro. Yes, bibuko nyene Imana yabitunganije reka tubashimire cyane ku kanya kanyu twizere ko uko biri kose uko muzogenda murakura muzoza muraza mutubwira ibindi mwateguye nizere ko muzoshika ngakundundi.
ego cyane nukuri murakoze cyane nukuri tuteza kuza gushikiriza tuvuga ibikorwa dufise tubabwire n'ibyo twimirije gukora byose murakoze biba biri mu Imana reka ndabashimire mwese mwafasha akanya ko kudukurikirana iyi ni Indundi TV twamatubazanira impano zitandukanye no musi twariko turahezagirwa kandi tuca tuguhamagarira nkuko babivuze ucugenda ngaho nyene ukurikirane izo ndirimbo ndetse no muri iki kiganiro aza kubona link igutwara direct urabindirimbo zakozwe na Gisubizo ego mukirangiza rero reka tubashimire ngo umuntu wese ngo niwe yishingira intahe bivanye n'ingene ameze wowe kubgawe hamwe no musi turashitse mu ijuru bacha kugira ati wowe nturi mu ijuru uri hariya irigiki wokora kuko nta gikorwa ubu gikoze nta gikorwa na kimwe ni ukwemera neza ukwemera naguhaririza iby'Imana nuko kandi nta hantu udashobora kandi gusubira kandi kuvuga ngo wihane cyangwa ngo usubire ugende hariya wemera uko nyene biba bibaye nuko bisaba rero ko twokora iki kugira nituze twibure mu ijuru no gusenga Imana no kwita ku iherezo ryawe nk'uko Bibiliya avuga ngo umunyabwenge no wita ku iherezo ryiwe nk'uko guys badutekereye ngo nukuraba iherezo ryawe rizomera gute ibindi byo nta bindi byo guharira reka ndagushimire ndakubwira ati bye bye